Ndego abakristo bagume mu cigwa. Icigwa kivuga ngo mbega abayisilamu ni inshuti z'ibisigo. Nico cigwa kubera iki ari inshuti z'ibisigo. Tugume mu cigwa nituje muri ibi na biri ngo aba baje kutwumviriza bumvirize neza icigwa, batwara ikintu bumvise neza. Karibu iminota 15 ku ruhande rw'abakristo, hama turaza kubandanya indi minota 15 ku ruhande rw'Abayisilamu. Karibu. Bakoze magarikizi kumpa umwanya. Naona mdogo wangu hapa alikuja akatoka jasho sana. Ndabona mtoya wanje indugumba yari yamubiranye. Hapa tunakuja ili watu wapate faida. Aha twaje kugira ngo abantu baronke inyungu. Hakuna mambo ya ninde hapa. Ntazo gukina ninde ngaha. Unakuja na utaratibu ili ufundishe watu uze ufise ubwitonzi na watu wapate kujua ukweli kugira ngo kuri gushobore kumenyekana. Mimi nashukuru sana. Ndashimye cyane. Ametaja hapa vitabu ya Adventiste, yadusomega vitabu vya Adventiste, ya Waroma, akasema mambo ya Katolika, sijui ya Katolika sinzi ni hayo ni mambo yako bwana, unaleta huko kwenye vitabu sijui namna gani ya Adventiste. Hiyo ni vya wewe wazanyisha. Swali liko hapa, kwa sababu gani wewe Muislamu wewe? Ikira ngani kubera kiwe. Swali yiko hapa, kwa sababu gani Muislamu ni ndugu wa jini? Ikibazo kiri ngaha kivuga kiti kubera iki Umuislamu ari mwene wabo n'ibisigo. Na alikuja hapa kukataa. Yaje ngani yavyanse. Akasema sisi ndugu wa majini. Yavuze ati dukuri twebwe turavukana. Sasa baada ya kuwa na ndugu wa jini, nilimaze kuwa wavukanyi itakuwa nini? Hazobiki. Kwa sababu tunaona ndugu yako majini, kuko cyo tuona mwene wanyu igisigo wataenda motoni. Bitoza mu muriro. Hakuna kizuri jini inafanya. Nta chiza igisigo gikora. Anatamani kulinganisha kwa Kifaransa. Wagerageza kubiganya mu Kifaransa. Ya kusema mauvais esprit na sijui kama na sijui na nini nyingine. Sijui bitandukanye na Saint Esprit. Na Saint Esprit. Unaposema Saint Esprit unasema na mauvais esprit. Ulimanda kupoa mazina. Unaona vinaingiana hapo. Wewe na bihuye. Saint Esprit. Na mauvais esprit. Contraire opposé ya mauvais ni nini? Ikinyuranye nico ni iki? Si ni bon. Sasa unatia Saint Esprit na mauvais esprit. Wewe achana na Faransa kama hujui Kifaransa ndugu yangu. Kana na Faransa ugumiri wa. Ungisema mauvais esprit na bon esprit. Lakini unakamata Saint Esprit unaichanga na mauvais esprit. Haina hata fasi inaingiliana. Hicho nana ho bihuriye yeye. Haviingiliani ndugu yangu. Vikinjirana. Qur'ani inaonesha, Qur'ani irerekana Waislamu ni ndugu na majini. Yuko Abayisilamu bavukana. Na baada ya hapo, inyuma yaho, Qur'ani hiyo inaonesha jini makundi zote majini taenda motoni. Iyo Qur'ani yerekanye neza yuko imigwi yose y'ibisigo iherezo ryabo kwa sababu ya ubaya wao na ni kiumbe kibaya. Kubera ububi bwabo kandi kubera ko ari birema bibi. Tunajikuta kama Waislamu, tubona Abasilamu rero wana uhusiano na majini, bafise imigenderanire n'ibisigo. Waliamini Qur'ani, bize Qur'ani na wakafuata Muhammad kama mtume wao, bakurikira Muhammad nyuma yabo, na Qur'ani kama kitabu chao, na Qur'ani ni kitabu chao, na wanasali msikiti hivi ulienda kusali na wenyewe wakaenda kusali. Kandi bisenga msikiti nyakuja waje gusenga nabyo byagiye gusenga. Na ndio maana Bilal anapoingia kwenye azana asubuhi mapema, ico gituma Bilal nje msikiti agatora azana, anafungua mlango, yugura umuryango, anatoa salamu, agacaramutsa, anasalimia nani? Hamuna mtu kana tamu ntariyo. Anajua majini iko huko, azi uko ibisigara, anawaambia asalamu alaykum, agacabiramutsa. Tokeni huko hiyo jini bwana. Nimuviye muri byo bisigo. Anasema kuhusu Wakatolika ndugu yangu. Yavuze kubyerekeye Abakatolika. Wakatolika ndio wanapatia Uislamu. Abakatolika ndio babahaye ubwisilamu. Hivyo unaijua? Ibyo warubi. Waraga alikuwa ni nani? Waraga yarinde. Waraga alikuwa Mkatolika. Waraga ni Mkatolika. Ndio alimwambia Hadija. Sio bi Hadija. Aseme huyu anakuwa nabii. Atubuya bali mupugishwa. Hii hautapinga. Ibyo ndio ndio maana wanashapule na mwemwe na tasbih. Ico gituma fse shapule na mufse tasbih. Sasa utakata nani to wapyaga hii shapule mtoa tasbiri mtoa nani yo tasbiri maikuye sikishapule wa Katolika sikishapule wa Katolika. Sasa lero amesema mapepo machafu yavuze kimwe mumbi yalisema kama Yesu ni mwana wa Mungu. Yavuze yuko ngo Yesu ari umwana w'Imana. Baba nisomee hiyo andiko. Tuangalie uhusiano gani sasa shetani hii mapepo na Yesu.
Travelero imigenderanire iri hagati ya Yesu n'aya madayimoni. Nisomee andiko 3:11. Marko 3:11. Kama kweli Yesu alikuwa na uhusiano, Jukuri nyamba Yesu yarafise imigenderanire. tuangalie kama alikuwa na uhusiano. Je, alisema Yesu ni mwana wa Mungu, ikaendekaaje? Siko bimeze kuvuga ko Yesu ari umwana w'Imana, byace bigenda gute? Nitakupatia andiko. Majini ndio iliwafundisha kama Mungu hana mwana. Jewe ndaza kugumurongo werekana yuko ibisigo aryo byabigizwe ko Imana. Majini ndio alisema msikiti ni nyumba ya Allah. Kandi ndaza kukugisha ndakwereka yuko ibisigo aryo byavuze ko umusigiti ari inzu ya Allah. Msomee andiko baba. Marko 3:11 inasema nini? Haravuga ngo impemu zihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere zigasemerera zitura umwana w'Imana. Hapo unasema tunasikia mapepo nasema haya chagwa ati niumva ko Yesu ni mwana wa Mungu. Ngo yuko Yesu ari umwana w'Imana. Na Wakristo wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Na Wakristo ngo bavuga ko Yesu ari umwana w'Imana. 14 yake nasema nini baba? Hiyo 14 aya 14. Atoranya 12. Yesu akachukua watu 12 bo kubana nawe maze ngo abatume kwigisha kisha no kugira ububasha bwo gusenda abadayimoni. Tunasikia sasa angekuwa kama ana uhusiano nao yabafitanye imigenderanire. Kwa nini atie watu kwenda kufukuza mapepo? Kubera iki yashizeho abigisha bagenda kwirukana izo mwemu mbi? Kwa nini? Kubera iki? Nyinyi mnasema hapa ni kufunza watu waelewe. Ni ngombwa muze kwigisha abantu batahure kwa utaratibu. Kandi gende mu bwitonzi. Sio fujo. Ataranyidumu. Baba nisomee sasa hiyo 72 tuangalie mapepo yalisema nini. Kama leo Waislamu wanakataa Yesu ni mwana wa Mungu, utasema basi tugende mu kigabane cha 72 mumbe nyamba Abayisilamu bavuga yuko Yesu atari umwana w'Imana cyangwa Imana idafite umwana babikuye. Inasema nini? 72:3 haravuga ngo na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Yes. Hakujifanyia mke wala mwana. So sikia hapo. Na ndio maana Waislamu ukimuuliza Yesu ni mwana wa Mungu anakataa. Halicho bituma umwisa mgiye ko Imana ifite umwana acabyanga. Sasa kumbe huyu na huyu bwana anashindiwa na ile pepo ilitoka kama Yesu ni mwana wa Mungu. Kumbe uyu rero rutwa ni daimoni izi ko Yesu ari umwana w'Imana. 18 yake inasema nini? Aya 18. 18 haravuga ngo na kwa hakika misikiti yote hizo majini inasema na kwa hakika misikiti yote. Ibi bisigo bivuga bitirere mu byukuri misikiti yote, imisikiti yose ni Imana. Unasikia? Ni jini ndio likufundisha kama huyu msikiti ni wa Mungu. Rero ni gisigo cyakwigishize yuko uyu musigiti ari ingoro y'Imana. Kwa sababu wenyewe wanazaliwa humo wanasali humo. Kuko babukiyonyene basengera yonyene. Na saa 9 walienda kusali humo. Kandi saa 9 bagiye gusenga. Ndio maana unapanda unapofanya atayatu. Ico gituma rero ugiye kwicara unaikala unasalimia huko nasalimia huko. Acha uramutsa iburyo ni bubamfu. Anambia wewe jini na kusalimia wagoshi na jini watu wote na kusalimia. Gisigo iburyo ni bumoso ndakura mu kiti. Kujene kwa Yesu anawapenda. Nimuze kwa Yesu anabakunda. Hapa kuna mambo ameandika hapa. Hari ibintu yananditse. Ya Korinto sijui ya Samueli. Ya Bikorino na Samueli. Muhammad ametuma kwa viumbe vyote. Aseme na Yesu alienda kwa hapa nisomee hiyo Petro wa kwanza 3:19. Petro wa mbere 3:19 nasema nini? Petro wa mbere 3:19. Unaona kama ni vitu vya kuunga tu vya tulisema kwa nini nyinyi ni ndugu wa majini? Kibazo kila kivuga ati kubera kimebye muri bisigo by'abadayimoni n'abadayimoni. Kubali na bishepa n'abadayimoni. Haravuga ngo ndio nibwo yagiyemo abariri muhebo ziri mu ibohero ijambo ry'Imana. Wasikia Biblia inasema roho neno la Mungu. Zenye zilikuwa wakati gani? Endelea. Nizo z'abatumvira Imana kera hamwe ukwihangana kwayo kwari kukiroreye mu misi ya Noa. Wasikia ni nafsi zilipotea wakati wa Noa. Ni mitima yatakaye mu cha Noa. Sio jini. Ni nafsi zilizokataa Bwana wakati wa Nuhu. Ni mwemu zagaragaza Imana zase Imana mu gihe cha Noa. Sasa hapo anakamata anatafuta kuumba. Ahari fata ukachukua gutera hapo kuna watu wana akili zao. Usizani kama unafanya ninde hapo kama unafanya ninde. Fundisha yenye unajua. Igisha ibyo. Na kama hauwezi unakaa chini. Atadishowe naho uce wicarira. Hapo itakuwa vizuri zaidi. Mimi nilionesha kwenye kitabu cha ulimwengu wa majini. Kitabu chisimwe mu majini yenyewe yanasema ibisigo ubwabyo bikabiti. Hatuna kitabu bila Qur'ani. Nta kitabu dufite kiretse Qur'ani. Hatuna mtume bila Muhammad. Kandi nta mtume dufite kiretse Muhammad. Sasa hiyo hujakataa.
Na nikasema hivi, Chambuka ni ikiwa Qur'ani 49:10 inatuambia nyamba Qur'ani 49:10 bitubwira iti ndugu ya Muislamu ni Muislamu, mwene wabo ni Muislamu ni Muislamu. ikiwa wewe ni Muislamu nyamba uri Muislamu na chini Muislamu, igisiga nacho kikaba Muislamu, hii si ndugu, none ni mupfukana. hii atakataa. Ito naravyanga. Sasa kuja kukamilisha Waislamu wenzako hapa, Rero ingo wemereze neza Abayisilamu wenzawe, sisi ni ndugu wa majini, nuko twebwe tuvukana n'ibisigo, lakini majini yenyewe ariko ibisigo bwabyo yataenda motoni bitoja mu muriro kulingana na Qur'an. bipanye na Qur'an byo yavuze Hapa rero akasema shetani ni sifa, acha Satani ni cyubahiro, na washaona muda unaendelea, kandi yamaze kubona kuba lakini anangangana tu, ariko yagumye yumira ko gusa. Ona unapozama mu maji, iyo umaze kucokera mu kwibira mu mazi, usikimbilie kamata hebo, ntuce wihutira gutora ikiyebo yebo, kusaidia kitu, nta na kimwe cyo gufasha. Satani ni kiumbe, ni kirema, na huyu kiumbe niki kirema amelaaniwa, charapfumwe, akafukuzwa mbinguni, kirukanwa mu na anasubiria moto, kirindire y'umuriro. Sasa mtu akiitwa shetani, umuntu yishwe Satani ni kwa sababu anakamata kitendo cha huyo, nuko yafashe igikorwa cyuyo. ili fasiri nasiguye baba Qur'ani 2 Qur'ani 2 sura ya Bakara, somea hapo baba. Tuangalie sifa ya shetani, sura ya Bakara 36. Sura ya Bakara. Ni wafundishe Waislamu mkuje kwa Yesu, muachane na hiyo dini, mkuje kwa Yesu tuwabatize. Ubatizo ni bure kabisa. Mkiogopa maji ya moto baridi, tutatia maji ya moto. Mutse muza kuri Yesu tubabatize, nima nkamaza kaje turayashusha, nta kibazo makara turayagura, ni hafi twayabonye ngaha. Kabisa tunagatandatu aravuga ngo lakini shetani yule ibilisi adui yao. Unasikia? Shetani Satani na ibilisi. Niwe ibilisi. Ukisema ibilisi, uvuta ibilisi tena ndio shetani. Uvuta Satani. Sasa cha ajabu, igihambaye, niliona cha mashaka ya ajabu, amakenga komeye, huyu ibilisi ndio shetani, niwe Satani anachukuliwa na Muhammad, yafashwe na Muhammad, anamuingiza mu msikiti, atamwingiza mu msikiti. Na huyu ibilisi, kandi huyu ibilisi ama shetani, Satani ndiye baba wa majini wote, niwe se w'ibisigo byose. Na tunakuta Waislamu, dusanga Waislamu ndugu wa majini, ari bavukana n'ibisigo. Takbir, Yesu Akbar. Waislamu hapo wanaelewa. Abaislamu wamaze kutamani mtoke huko. Nifuza ko mwopfiyo. Cha ajabu sasa, gihambaye kandi ninaposoma Qur'ani, somye Qur'ani 30 na 48 48 mstari wa 3 kumurongo wa 3, nisomee hiyo Qur'ani. Hakuna shaka kwa sababu ninaposoma Qur'ani, somye Qur'ani inanipatia mwelekeo vizuri, intumbero nziza. Kwa sababu gani Waislamu ni mpamvu nyabaka Waislamu wanangangania sema kuna majini mazuri na kuna majini mabaya, bakuma bumye kuri iki kintu ngo n'ibisigo byiza n'ibisigo bibi, na kwa sababu na jini zimetoka kwa huyo ibilisi Shetani, kandi n'ibisigo bikaba bikomoka kuri uyu ibilisi wa Satani. Qur'ani somye Qur'ani 48:3 48 kwa Muhammad ameniambia kitu, Muhammad alikitu yambariye kimenitia uoga sana yugoba, akasema hii dini ya Kiislamu hii. Kini kisigo cha Kiislamu hapo ufafanuzi wako. Nsiku liravuga ngo inasema nini? Muhammad ndio yaravuze ngo buri muntu wese arafise ishetani imutimiza. Muhammad anasema kila mtu ana shetani ayempoteza. Mimi sina shetani. Sema kasifise Satani. Ariko je shetani, ariko je Muhammad. Lakini mimi Muhammad, shetani yanje, shetani wangu mimi iratekereje, anapoa shetani wake anapoa. Ati shetani yandaje Muhammad iratekereje, nta bindi bintu integeka gukora. Shetani wa Muhammad hamuamurishe kitu kingine kiretse gukora ibyiza gusa, kufanya mema tu. Shetani anamuamuru Muhammad kutenda mema. Satani ategeka Muhammad kwa gukora ibyiza. Kweli shetani anaweza kuamuru utende mema wewe? Tukuri Satani yo gutegeka gukora ibyiza. Hivi nikiuliza Muislamu, mbade tu Muislamu kuja kuniambia atakumbwira kimoja tu kimwe gusa kwenye shetani alimuamurisha Muhammad, icho Satani ategetse Muhammad kizuri chiza kimoja kimwe gusa. Hiyo ni swali naweza kuuliza. Icho ni kibazo nashobora kubaza. Na kingine hanyuma kirezi sema uhusiano wa Waislamu na majini, igenda ile hagati ya majini n'Abayisilamu, na majini ni watoto wa ibilisi Shetani, kandi n'ibisiga kabara abana muri Satani. Nakuta kumbe Muhammad, kwa sababu Muhammad kuna uhusiano hari imigenderanire wa Muhammad na Shetani, wa Muhammad na Satani, na ndio maana hayo majini watoto wake nicho gituma ibyo bisigwa aribyo bana bayo wanaambatana na Muhammad. Nikuma byifatanya na Qur'ani 17 baba nisomee hapo. Qur'ani 17 mstari wa kwanza ku murongo wa mbere nisomee ufafanuzi wake. Nsiku liravuga ngo
Dakika moja baba, fanya haraka. Katika vitabu vya hadithi na vya sira vya Kisuni wametaja kuwa vya hadithi za sira vya Kisuni wametaja kuwa ndio Mtume Muhammad ndio alipasuliwa akatolewa shetani mara 4. Operation shetani. Operation shetani. Ego. Baba, endelea hapo chini, inasema nini? Ilipokelewa kutoka kwa Anas bin Malik kuwa Mtume alikuwa akicheza pamoja na watoto, mara akafikwa malaika Jibril, ndipo alipomchukua na akamtupa chini, kisha akapasua kwenye moyo wake, mara akatoa moyo tena, akatoa humo pande la damu, akasema hili ni fungu la shetani. Ile fungu la shetani. Hapo kuna disi hapo kuendelea. Alitangu kuzaliwa kwake. Haba havuga hati ujumbe tunaopata kutokana na riwaya hii ni malaika Jibril alimfanyia upasuaji Mtume ili atolewe shetani aliyekuwa ndani yake, ndio na ndani ya moyo wa Mtume yapo chini yake. Kwa hiyo riwaya ya Abu Huraira naye akasema inaweka zaidi mazingira ya kukubalisha kuwa Mtume Muhammad alikuwa na shetani tangu alipozaliwa. Sasa huyu mtu alikuwa na shetani tangu hapo. Huyu muntu rero kubakibu kayavuganye shetani. Huyu shetani ni baba yake ya majini yote. Ni wese w'ibisigo byose. Na ndio maana tunaona sasa uhusiano sana majini. Nicho gitima twali migenda leta na Waislamu. Kwa sababu hao Waislamu kwa Waislamu kafundisha Muhammad yarabigishije. Na ndio maana hapa nikisema nianze kuomba hapa. Nicho gitima ngamvuga ati ntangure gusenga. Utaona majini inaanza kutomboka. Ibisigo byo cyabitangura gusara. Utasikia amefanya hapa, sema tunakemea kwa jina la Yesu. Baba daima tuirukana mwizina rya Yesu. Nianza saa hizi hapa. Nangure gahurabi. Na mkutano utaharibika. Kwa hiyo tutatonekana naho. Mumukomera mashi. Abantu nk'aba no kugihe cha Yesu bari bahari, aho Yesu yavuga ngo kumva barumva ariko ikabagora kugira gute gutahura. Twese turi abantu, mugabo abayisilamu n'abantu n'abakristo n'abantu, mugabo twaciye mu nzira zitandukanye. Hari abemeye Imana n'abemeye batemera Imana, n'amajini rero hari amajini yemeye Imana. Reka shehe tafadhali ego washirire ku murongo. Nimutwenge kuko nibyo by'iwanyu. Ngaho twese turi abantu, twese tuzoja mu ijuru twese nivyo ukunda. Niko kuko n'amajini rero niko kuko kabisa. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka tubanze dushimire Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha byuruke kwa soje intumwa n'abahanuzi nawe suni n'ikitegerezo cyiza umwarimu mwiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bose bazogerageza kumukurikirana kumusimperuka. Dusabe Allah dushire muri abarahuma amin. Amen. Abakristo jewe sino bavugira cyane canke ngo bantere ikigongwe. Ingorane bafise n'ubumenyi buke. Iyi nduru yose uri kurumva hano n'ubumenyi buke. Aba bapasiteri nabiyo baje hano kwera batatabumenyi bafise bagerageza kubaryoherereza bataberetse ibyigwa. Ndagwa akarorero. Reka mpere muri Bibiliya insobanuro y'ijambo ijini urabe ko bisa n'ibyo abapasiteri ko baravuga. Bibiliya ntagatifu ijini risobanura iki? Jini iyo ni ngorane kutiga. Jini rega jini si Kirundi, kiumbe asiyeonekana. Jini kiumbe asiyeonekana ni kiremwa Imana yaremye kitaboneka. Ikibazo yakiremye ngo gikora iki, mbe gikora gute, ibyacu bimeze gute? Problem ntabyo bazi. Icyo kibazo dufise. Wumvise bakomye induru nimwitwengere ko ubumenyi ni buke. Kweli nibiremye Imana yaremye bitagira gute, bitaboneka. Reka rero nibarize Qur'an umwimerere w'ibitabo. Qur'an yo yizige n'ikintu cyose cyaremye n'ingene gipanze. Qur'an y'igifarasi 72 mwarimu suratul jin acaye mu kigabana citiriwe amajini, acayibaza ngo amajini niyo yanditse. Ni Imana ariko iratwibutsa ibijanye n'ivyo biremwa byitwa iki, amajini. Imana icayurutse ikigabana citiriwe ivyo biremwa kugira ngo tubimenye. Qur'an cyadusigurira rero ivyo biremwa bitandukaniye he n'abantu. Soma inyandiko. Jini Jini creature ni kiremwa
créé par Allah, cyaremwe n'uhoraho Imana rugira byose à partir du feu. mu mbeya z'umuriro. Les hommes Rindira ni kiremwa Imana rugira byose yaremye ku mbeya z'iki z'umuriro. ikibazo yabiremye ngo bikora iki nyimbura umumenyi bandanya. Les hommes hama abantu nabari boje nawe créés par d'argile twaremwe mu vyondo canke mwivu et les anges de lumière. hama abamarayika nabo Imana ibarema mu muco. Ibi biremwe ubwoko uko ari bitatu ivyavyo biratandukanye Kweli aha niho wategeza kumenya uti mbe ngeze ku ijini sigura iki, ngeze ku bamarayika sobanura iki, ngeze ku bantu nza gusobanura iki. Abamarayika Imana yabahaye akazi mwijuru bafise ivyo bajejwe, nico gituma umuntu wese hano agendera amarayika bangahe babiri. ivyo utari umusiramu ntibitahuye. Yeka. Hari umumarayika andika ivyiza n'uwandika iki Ibibi. rero ubonye tuti assalamu alaikum kuna marayika hapo, assalamu alaikum kuna marayika. Wewe uje ngo wagiye umusigiti ngo batore isalamu majini tugendera amarayika bangahe Babiri. niwapinga na guhinyandiko siko bimeze mwari bigenda. Sasa rero utarabimenya uza hano hangayike uvuze induru utera urwamo abantu biyumvira ngo uri mukuri. Kweli Amajini ni biremwa Imana yaremye bitaboneka. Ni naco gituma na Yesu yagiye aravyigisha ijambo ry'Imana. Si sawa mwarimu? Kweli. Reka nakore gituma Yesu yavyigisha ijambo ry'Imana. Tora ca gitabo hagije na page 112. Menya basi bawe page 112. Ndakwigisha n'umwana muri materinere uri na professeur muga byaragucanze. Reka nibariza abamenye bakiriso banditse ibitabo pana wewe. Ijini ni kiremwa cemera Imana cyo kigahakana. Nkuko mu bantu harimo abemera Imana bakongera bagira gute bagahakana. Mu majini no mu bantu harimo bazoja mu ijuru n'abazoja mu muriro. Biruko n'ubihindura. Umviriza Yesu yabitemberereye. Inyandiko igira iti mu gikorwa cyose ca Yesu. Mu gikorwa cyose ca Yesu. Aba n'abadogiteri bo bakiriso gusumbya ubumenyi wewe. Yamahura na Satani. Yesu ngo yamahura na Satani. N'amadayimoni. Satani n'amadayimoni ntibisa biri different. Ariko Satani n'amadayimoni sico kimwe. Satani n'amadayimoni ariyo majini si bimwe. Mu Cyongereza turashira hamwe amajambo hanyuma tugakoresha amajambo idayimoni, ugakoresha ijambo idayimoni, amashetani, Satani n'amadayimoni tukabikoresha nka hari bimwe. Abakirisu kubara ubumenyi buke mu bikoresha nkaho byose umenga ni bimwe bandanye. Yesu yagwanije ubwoko bubiri. Yesu ngo yagwanije ubwoko bubiri bw'ibibi. Diabolos. Ico twita diabolos na diamonion. Ico twita diamonion biratandukanye. Muri Bibiliya ijambo ishetani rivuye mu ijambo diabolos. Shetani. Hanyuma ijambo diamonion rivuye mu ijambo idayimoni. Ariyo jini. None ivyo ni bimwe kuri professeur ga mwarimu. Ivyo wewe umva ari bimwe. Egisha abantu babwira ukuri tibuga si bimwe. Aba n'abadokiteri bakiriso bakwandika ibitabo bazumva bafise ubumenyi bukurusha. Badanye harabandanya. None idayimoni amadayimoni ameze gute? Arero gomeze asa gute? Akomoka he? Ivyo ni bibazo bikibazwa n'abakristo yego. Uraza aho Satani abamarayika bakorwa n'abaganzisi. Abo babajije abakristo bakubwira ngo Shetani ngo yarakora wavuye he mwijuru. Ngo amanutse ubya muri bwitanguriro 6:2 ngo maze ngo bacabaza abana b'Imana barongora abakobwa b'abantu mw'isi hacaboneka ibyitwa bigatanya. Uwo bikubaza ngo bisigure mede ndazi navyuze. Ibigatanya urabizi? Ntavyatsi. Harabandanya turazi aho Satani abamarayika bakorwa n'abaganzisi y'umwiza naho bava. None amadayimoni ni none amadayimoni ariyo majini ni biki? None nayo barabamarayika bakorwa nabo bari mu abamarayika muvuga ngo barakore mu bw'abakristo. Amadayimoni ni bindi biremwa Yesu yahuye navyo. Na majini Yesu yahuye nayo. Upinga iki? Yesu wongerahuye n'amadayimoni ari majini. Wowe uharira iki? Amwikubita imbere ati urumwana w'Imana. Abakirisi bose bukwemera no musingo Yesu n'umwana w'iki? W'Imana. Kumba abakirisi bemera nk'ayo majini ariyo madayimoni. Kandi Yesu yacaye yabwira ngo iki? Yarayihanikira iki? Sindashikayo mwari mwanzo ico gitabo. Kweli kabisa. Tubandanye. Yego.
amadayimoni n'ibindi biremwa Yesu yahuye navyo ibyo ayo majini n'ibindi biremwa pana shetani ibindi biremwa yahuye navyo diamoniyoni ibi biremwa sico kimwe n'abamarayika bakorowe sico kimwe n'abijya mu itangura abamarayika bakorowe ntibisa twihweje rero ibintu twabonye hejuru amadayimoni ayo majini yazanwe no gupfa kw'abantu uko nukwemera ko abakristo badasanzwe kubera ubumenyi buke ngo yazanwe no gupfa kw'abantu badasanzwe ibyo byiyumviro byabo inyuma yo gutegwa kw'abantu n'abamarayika bakorowe nyarutsa mwarimu habayeho abantu batari abantu harabayeho abantu atari abantu urumva byari biburirane ibyo byo barabyemera bajya mugabagaze ku majini ko baremera Imana baca batangura gupinga ariko ibi biremwe nyene nimwe byazanira kuri bari bana b'Imana ngo bagira gute bakororwa sinumva ko ari iby'iwanyu ibyo ni iby'iwanyu ibyo si byo mu byemera gahemete kweri batanya harabandanya harabandanya hagira hati n'ibindi biremwa inyuma yo gutegwa kw'abantu n'abamarayika bakorowe habayeho abantu batari abantu ibyo byemerwa n'abakristo n'ibiremwa bigizwe n'ibice bitandukanye haranumwe gushika bandanya harabandanya iyo niyo ntango y'amadayimoni aba muri iyi si yacu kubera mutararonka inyigisho z'intumwa y'Imana Muhamadi ababwira ingene amajini yaremwe n'ubu muracafise amakenga navyo mutahura ari mu bice by'umwiza by'iyi si gutyo ntashobora kuboneka ayo madayimoni ariko aravyumva yasiguye gutataboneka igitabo ca Enoki kiri mu bitabo abakristo mwanyegeje murashaka no kwereka abakristo kirerekana neza ko kazoza k'abamarayika bakorowe hamwe n'abana b'abantu jabuka hakurya gatoya mwarimu nkeneye kushika niho ndi baba mu bintu baba no mu bantu biragaragara kandi ko igice cy'impwemo kibigatanya ni inkozi z'ibibi n'abanyagikenye bazanywe n'uruvangi rw'abamarayika n'abantu harabandanya cabandanije kubaho nk'impwemu mbi babanje kuba nk'impwemu mbi nibariza ikibazo iyo habayeho impwemu mbi nta nziza aratubwira mbega izo mbi zirangwa n'iki zikora iki bakazitwe mbiri hama nziza nazo zirangwa n'iki bakazitwe nziza Imana ikirema ijuru nziza n'umuriro mubi impwemu mbi mu muriro impwemu nziza mw'ijuru none ko haririye baratanguye guhangayika barasubira n'ubwa mbere avyumvise acaraza kwa Yesu ngo yari mu Mariko 3:11 niho yaciye aja kweli Mariko 3:11 isoma inyandikiragira iti igira ngo iki impwemu zihumanye nazo y'amajini mabi uko zibonye Yesu zamwikubita imbere zaca zigana zikikubita imbere ya Yesu zigasemerera ziti uri umwana w'Imana zigaca zisemera zitewe Yesu uri umwana w'iki w'Imana hemwe siko zavuze none siko zavuze none nuko zavuze aca avuga ati izi mpwemu zihumanye zemeje ko Yesu ari umwana w'iki w'Imana ikibazo mwemera ko Yesu ari umwana w'Imana nk'amadayimoni mwemera byo canke muri abanyamafuti aho nyene bandanye harabandanya Yesu arazihanikiriza cyane ngo ntizigende ziramwandagaza uvuze ngo Yesu ngo ni umwana w'Imana nk'amajini mabi yani wabwe ndurandagaza nde Yesu uko Yesu arazi ko yabyawe na Mariya abona ngo ni umwana w'iki w'Imana bemera kimwe n'amajini ariyo madayimoni acagenda aho nyene mwarimu 14 soma iyo nyandiko 14 haragira hati atoranya 10 Yesu ngo atoranya abigishwa 12 atoranya 10 n'abangahe bo kubana nawe atora abigishwa 10 n'abangahe 12 uwo ni Yesu bo kubana nawe maze ngo azabatume kwigisha no kugira ububasha bwo gusenda abadayimoni bwo gusenda baki abadayimoni si sawa Yesu yabatoye ari 10 n'abangahe 12 banzu ugende gatoye muri Yohana 6:70 cyugarukaho nyene Yohana 6:70 Yohana 6:70 Yesu ababwira ati mbega Yesu aramwishura ati mbega si jewe n'abatoranije ko muri 12 nawe atubwiye muri 12 ngo bagende gusenda baki abadayimoni Yesu ati nabatoranije muri 10 n'abangahe 12 hanyuma ari kumwe muri mwebwe umwe muri abo 12 ninde n'umugwanizi Shetani yavuga Yuda Iskariyota mu bigishwa ba Yesu nyene agenda n'urujini gwamaze kwitwa Shetani gwitwa nde Yuda acarutora mwabo 10 n'abangahe
bangahe 12 aca babwira ngo bagende basenda abadayimo ni ariko 323 mbe birakunda 323 twumve ko bikunda Yesu aca avuga ngo arabahamagara bacira umugani ati Yesu aca arahamagara babigishwa be bacira umugani rero ngo rudayimoni kurugira 12 satani yoshobora te gusenda satani ati satani yoshobora te gusenda satani icyo gitumuza amapasitori ngo toka shetani katika jina la Yesu haleluya nuno musi ntarigera vayo birirwa baramusohora kera dimanche yemwe genda hajye kwa ba Yoshua n'umuyirwa arasohorwa ntaravayo ko ni mu nzu indwi yose wonze gusohora bose mu nzu yiwe nibikunda satani yoshobora te gusenda satani nashobora gusenda satani kuko yaba muri abanyakuri aba yaravuye yarirutse kweli none misi yose toka shetani katika jina la Yesu haleluya naro hajya bari karakora iki ko yabananiye gusohora minsi yose ku mugoroba dimashe ngirirwa muramusohora ko ataravaye none wewe wasohora bosi mu nzu yiwe hari riri jambo yavuze ngo Muhamadi ngo yarafise ngo shetani ngo ryamuzimiza ngo bararimukura wacha avuga ati jewe shetani giwanje ryaratuje aca asoma igitabo aravuga ati cari gipane c'iraso umumarayika yaje gakura muri nde Muhamadi aca mubwira yuko gwakuyemwo nde shetani ingorane ni mu mutwe kweli umuntu wese afise kamere zingahe zibiri iyi mutegeka ibyiza ni mutegeka iki ibibi umumarayika caraza kwa Muhamadi akura iyi mutegeka ibiki ibibi ariyo yitwa shetani ni Hemede chatangura gwekenya menya tewe Muhamadi shawa rukaze yego kweli yabone Muhamadi nuko byagenze yo kamera yarayikuwe muri mumarayika Korani honyo 5:3 Yerusalemu mwalimu hamwe na kweli inasema avuga ngo iki siku moja ico gintu bayimana Muhamadi nilipokuwa nimejiraza katika Al-Kaaba yari yigamira muri Al-Kaaba umumarayika aje kumutora ngo mudugane mwijuru ku Mana kuzana ya masengesho dusenga nikiwa katika hali ya kusinzia yari yisinziriri nakuwa macho mara nikaletewa chombo cha dhahabu yazaniwe chombo cha dhahabu kisagwe n'umumarayika kimejazwa hekima na imani nikapasuliwa akapasuliwa Muhammad kuanzia shingoni mpaka chini ya tumbo kabisa kisha likaoshwa tumbo kwa maji ya Zamzamu ya kamere rero shetani kunda gucamwa mu kugira abantu bazimiza abantu umumarayika araza roza kwa Muhammad kisha nikajazwa hekima na imani acha yuzuzu kwemera n'ubwitonzi Muhammad kisha nikaletewa mnyama mweupe igereza acha idugira mwijuru kubonana n'Imana nuja mwijuru uri mu bucafu acha nduga mwijuru acha tuzanira amasengesha ngahe 5 ni wabikenera ndaguha none ucumurira umusaya iyo ni nziko reka kugira inziko Muhammad ararengeye izindi ntumwa yego kweli iyo kamere ntayo uwo ni ntumwa y'Imana nde Muhammad sasa ntaratahura ijini ni iki shetani ni iki iyo niyo ngorane ico kibazo cyo shetani ni sifa iza ku muntu yakoze ibikorwa bibi iyo nayo iboneka ku bantu n'amaji ni uzokora neza mwijuru uzokora nabi mu muriro mu bantu no mu majini ivyo nubihindura salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi wa barakatuh barumiwe barajorewe ntibakivuga babasomeye ibitabo mudafise genda mugura ibitabo nyanyandiko zabaye zishasha kuri mwebwe takbir akbar ababonye abagenzi b'ibisigo ababonye bumiwe bamwe bavuga ko mwana w'Imana ngabo mwenye kiti ngwino muhamagare nawe twumve bijya bitabo je ndibaza ko Idrisa muberekana umwabikuye ibyo bitabo bagende babigure ntabyo bafise mubabwire abantu mwabikuye niho bakeneye kumva tugeze mu mwanya mwiza wo kubaza kandi twe dutangura kubaza ya ivyo nagomba ndamubwire ko twinje mu mwanya winyishu n'ibibazo nimwe mutubaza iminota 3 amucuma amagara tuze kubishyura yes uri mwenye kiti mwiza mu misi ndabona zosirimo tugeze muri wa mwanya mwiza jero bani nkama penalty dukuranemo ikibazo ni minota itarenga 3 uwishura ntaze kurenza iminota itarenga ingahe iminota 7 kuri ubwo rero ikibazo tugitumereza hariya ku Muislamu aze atubarize bano bene data ariko nambe ibyo bitabo mwasomye matabyo bafise nukuri sinzi ko baronka icyo bishura Amidu Idrisa ari wagomba garuke kandi ayi muri wewe abatamukaga ibibaza akunda kubabaza nukuri mugwa mukamasho nawe yamaze gushika Naam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jewe kubera nabonye aba bakristo batazi gutahura shetani ni iki
kandi batazi gutahura ijini ni iki kweli ngira nibariza akabazo gato cyane kweli. Samweli wa mbere 16:14 16:14 haragira hati hagira ngo iki mpwemu uhoraho amaze kuva kuri Sawuli impwemu mbi irungitswe n'uhoraho yama imufata bwa gikange. Ikibazo hariho mpwemu uhoraho yavuye kuri Sawuli ego hakaba na mpwemu mbi nyene yarungitswe n'Imana kugirize gufata Sawuli. Mbega izi mpwemu zibiri nziza na mbi izojahe nziza izojahe? kica yabavuyemo yahunze ugiye kwinyegera. N'ubundi biravuga ngo abanyakibi bahunga atawubirukanye barirukana. None bigende gute? Niko bimeze. Iminota yacu yari kirimo mugabo nta kundi naze. Impwemu nziza zizojahe, impwemu mbi zizoja. Reka twumve ibyo bishura. Sawa. Bwana Moses, karibu mu minota 7 nireke gutakaza umwanya kugira ngo ducongore umwanya ubigishe. Haleluya. Amen. Turashimye ingene ibyigwa biriko biragenda neza ku mpande zose. Ego cyane. Kandi cyamaze gutahurika. Kubona ubwo abayisilamu babuze icyo bavuga. Nico gituma ibibazo byasizwe ngaha na bugingo n'ubu batarigera bishura. Kabisa. Ariko abazize amajambo aboneka muri Samuel wa 16:14. Ego. Ngo yuko ngo impwemu mbi irungitswe n'uhoraho yama ifata Sawuli bwa gikange. Ati yabaza ati ngo iyi mpwemu nziza ni impwemu mbi, ngo iyi mpwemu nziza ngo zizoja he, ngo zimwe mbi nazo zizogirana. Niko abajije? Ego. Zizoja nziza zizoja he na mbi zizoja he? Ubwa mbere umigisha ngaho yatanguye kukugisha no kutatahuye. Ego. Ingene ibitabo bivuga nta majini meza ahari cyane, nta bisigo byiza bihari, hari bisigo bibi gusa. Ahubwo ni wagaruka uze gutanga ikigabane cyerekana yuko ariho ibisigo byiza. Niba rero uwo murongo turakwerekeye bizoja, ariko ndazi neza yuko atabisigo byiza bihari. Ayo majambo uyakuye mu mutwe iwawe, wagombye kubikanya ibyandiko gusa nta bindi. Nta bisigo byiza bihari. Nyamba uwo murongo uhari muri Korani no muri Bibiliya ngo utange. Kubw'ibyo rero mpwemu mbi yarungitswe n'Imana kwa Sawuli, nuko Sawuli yari yagararije Imana. Mpwemu mbi Imana yayirungitse nk'igihano kigiye kwa Sawuli kuko yagararije Imana. Kubera iki? Imana ifise ububasha bwo gukoresha ibiremwa ibyo ishaka byose kugira ngo bishitse intumbero yayo. Ico n'ikindi cigwa nabanda babwira mute mugitegure tubigishe. Ego cyane. Ntaga kubaza ati mbega ni kweri ki Satani agihari ntuzi namba. Mute mutegure ico cigwa tubigishe. Nko mutahura. Kubw'ibyo rero nta majini meza cyangwa n'abisigo bibi bihari. Ibyo bisigo byose ubibi usonye muri Samuel wa mbere ni bisigo bibi ari abamarika bagizene bakororanywe nande na Satani. Ikindi kandi wajya kubesha yuko ngo hariho impemu nziza n'imwemu mbi. Wasomye muri Korani ujya murongo wasomye 15:28 ni w'ikinyoma. Kubera iki? Korani ivuga ngo ibiremwa byose by'amajini birizi ko ari ibiremwa bibi. 37:158 turasubira muri Korani. 37 158 ijambo 58 havuga mu kimwananje 37 158 havuga gutya mwarimu. Aha. Ijambo 58 sorry hapa tunakwenda muda mwanangu hapa 58 ijambo 58 havuga gutya na wanaweka
na 7 baina yake na majini. Bagize umuryango umwe n'ibisigo. Wakasema vile vilakuwa majini. Bachavuga yuko ibisigo navyo ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Arabana b'Imana. Na majini wamekwisha kujua hakika wao bila shaka watahuzunishwa motoni kwa kuwa wao ni wabaya. Tulia. Kubw'ibyo ibisigo biriko biravuga yuko byonyene ubwabyo ari ibiremwa bibi. Ko bizi ko ari ibiremwa bibi, birazi yuko iherezo ryabo ari hehe? Mu muriro. Kubera bizi yuko bidashaka guhanwa byonyene, bica byironderera abantu kugira ngo bunge ubucuti, habeho ubumwe kugira ngo bize bigende guhananwa mu muriro. Nico gituma umwari mwanje ngaye yavuze ati mupabane n'iryo dini ry'ibisigo muze mwizere umwami Yesu mushobore gukira, ariko ibyo ntabyo mugomba. Kubw'ibyo rero nta bisigo byiza bihari cyane, nta mwe mu izo uvuga z'abadayimoni nziza zihari, nyamba zihari ingutanga umurongo. Alafu aya ikitokea hapa hapa sasa tunafanya operation hapa hapa, tunasubiri tu Cesaria kibahanyura mu mwanya nuko bagize Muhammad. Kubw'ibyo rero ikibazo namaze kucishura mu bitabo byose, nta nubwo iko hari bisigo byiza. Ni nkuko umwigisha wanjye atamwe kuvuga ati nta murozi mwiza abaho bose n'abarozi, nta musuma mwiza abaho bose n'abaki n'abasuma basi. Kubw'ibyo nimuze mutubwire ni kubera iki mwagiraniye ubucuti n'amashetani cyane n'ibyo bisigo, twabonye ko iherezo ryabyo ari mu muriro. Rero bijya bisigo bibi genda byashwana mu 12 ibyashire Yohana ntabwo niho bitahura neza 12. Imana rurema yaremye ijuru n'isi ntiyigeze irema ibiremwa bibi, ahubwo turatangazwa n'Imana yanyu aba yaremye abantu ishayongera irema n'ibisigo arizo mpemu mbi. Cyagisato c'amahero kirakorogwa. Ico ca yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irindi ni Satani. Ico kizimiza abari ku isi bose. N'abayisilamu carabazimije barayogeye. Gikoregwa mu isi abamarayika n'abamarayika baco bakorogwa naco. Kubw'ibyo ico Bibiliya ivuga izi mpemu mbi, aya majini, aba baganza, abadayimoni, ibisuguru, ibihweba n'andi mazina atandukanye byakomokeye kuri aba bamarayika bakoranye nande na Satani. Imana ntigeze irema ibisigo bibi, ntigeze irema abamarayika babi, ariko abamarayika babi bagiye kuboneka igihe bagararije Imana bacarakorogwa bakabitwa amaki ayo mazina, kuko iko Imana yaremye ibisigo ico ni kizira. Hanyuma kandi avuga ati ajya muri Yohana 6:70 ngo yuko ngo mubigishwa ba Yesu 12 ngo hari muruki hari mu rushetani. Mugabo avuga ati ngo rushetani rwari rwanyita. Mugabo umwigisha ari yatamwe kukwigisha avuga ati ubu ndashobora kwitwa Satani, ariko arashobora kwitirirwa igikorwa cyanyane cyo mu cyanyane izina. Kubw'ibyo Yuda yari umuntu yari Satani. Yitwa Satani kubera iki? Luka 2:3 mwanandi. Luka 2:3 yashumanya ni 2:3 Luka 2:3 avuga gutya nashise mwarimu. Satani yinjira muri Yuda. Umviriza ngo Satani yinjira muri inde? Muri Yuda. Kubw'ibyo Yuda ntiyarinde. Ntabwo yari Satani. Ariko yinjiye ngo nande? Satani. Acayitwa nde? Yitwa umugwa Satani. Acayitwa Satani. Kubw'ibyo hariho Satani, hariho na Yuda. Satani yinjiye muri Yuda, hanyuma Yuda atakora ibikorwa byande bya Satani, acayitwa nde? Satani. Ariko Yuda yari umuntu yari Satani. Yego yitwa Iskarioti kandi rindi. Hapo vipi? Wanasema hapo sawa. Arajolewe. Abashibeshi cyane. Haya murakoze kugira ngo ducungure umwanya ingumwamagare mabiga ngo ariko nibaramenya iki ukuri. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yemwe njewe namubwiye kweri mu bantu no mu majini abazokora neza ni mwijuru, abazokora nabi mu muriro kabisa. Qur'an 6:128.
6:28. Ibyo ntibipingika. Inasema havuga ngo iki? Na ilivyokuwa wale walioifuata njia ya Mwenyezi Mungu, atuko bimeze kuri babandi bamaze gukurikira inzira y'Imana, njia iliyonyoka, yanzira igororotse, watapata amani na ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Abo bazoronka amahoro n'ugucungerwa n'Uhoraho Imana rugira. Basi wale walioifuata njia ya shetani, babandi bazokurikira shetani, watapata malipo ya maasi, na bari bazoronka impembo y'ubuhakanyi walioyafanya hapo, kubyo bakoze ngaho. Hapo watapokusanywa wote siku ya kiyama, bamaze kwegeranywa rero bose ku munsi w'imperuka, na Mwenyezi Mungu aliyetukuka, Uhoraho mweranda, Uhoraho kwa utukufu wake, kugeranda bwiwe, atawaambia hao majini na watu, azobwira majini n'abantu, na watu waliotenda dhambi, amajini n'abantu bakoze iki? Ibyaha, baterabwe mu muriro wa gihono. Ibyo nabikubwiye niko bimeze kweri. Ikibazo canje nakubajije, havuze ati mpwemu Uhoraho amaze kuva kuri Sawuli, mpwemu mbi irungitswe n'Uhoraho, uko yacifata nde? Sawuli. Heme yanyishuye. Eka nakubaza nti izi mpwemu zibiri rero, iyi nziza Imana yakuye kuri Sawuli ni imbi Imana yaciye ituma, zizoja he atagukeka birumvika ko nziza ni mwijuru, mbi ni mu muriro. Acambaza ati ni iyihe nyandiko nomuha yerekana ko ari ijini ribi? Siko yavuze Gahemu? Yego siko yavuze. Iko yavuze. Ndayimuha sindayimuhe? Muhe. Abalewi 16 umurongo w'8. 16:8 igitabo cy'Abalewi. Genda mwige. Azazeli ni jina la jini mbaya. Ni jina la jini mbaya. Ni Biblia, si Biblia? Ni Biblia. Kumbe kuna jini mbaya. Halo mbaya, kuna na nzuri. Kweli kabisa. Banda nyehonyano nabyo bingene bitenze. Waisraeli. Upiriti nyandiko Waisraeli kama Wakanaani walidhani Azazeli hukajangwani. Bali wazi kwa Azazeli aba mwipori, mahali pakavu, anataki hali mahali pakavu kabisa, yasipochimbuka majani, hahandi hatamera ivyatsi. Yani kuvuga yuko mahali pasipo na uhai, hahandi hatagira ubuzima ngo hayo majini mabi aba. Urumviriza kadiri ya imani ya Waisraeli, ati gukomera kwa Bisirayeli, Mungu huvipa viumbe vyote uhai. Imana niyo yahaye ibiremwa byose ubuzima, pia majini yamepewa uhai na Mungu, Acha tubwira ati Imana nigeze rero ikintu kigarariza, cyaje kugarariza mu nyuma, siko wabivutse, niwe yabivutse. Rero habonetse kibi, urumva cyagararije cyane mwari kiza. Komeza tusome rero mu murongo, bandanyaho nyene harabandanya. Kwa hiyo mahali vinapokaa viumbe fulani vyenye uhai ni mahali anapokaa Mungu. Kumbe majini anakaa pamoja na nani? Na Mungu. Ni Biblia hata sema ngo ya kutaraisoma ya na maana ya pekee. Kumbe jangwani kusiko na majini nao na majini wabaya. Yeme nyimba hali wabaya, kuna wazuri kweli. Kontra ya ubaya si uzuri, ni uzuri. Sasa genda mwiki kutoa andiko, impwemu mbikurugizwa n'Uhoraho yachifatande Sauli. Mwemu Uhoraho na abanza kuva kuri Sauli, Imana yacibwika mwemu mbi. Bicabigenda gute? 16:23 agira hati kaenda zikwereke neza izo mpwemu uko yampemu mbi yarungiswe n'Imana yafata Sauli. Yego Dawudi yahita ninanga akagira gute? Agacuraranga. Kumbe umbisone bose ko baracuraranga barimo mpwemu mbi, abagacuraranga barimo mpwemu nziza, nabo basanga hehe? Ni mu musigiti hajya. None nihe bavuze umuziki? Ni mu bakiriso. Ndabira cyangwa igitabo cyanje. Umwe muri twebwe n'umugwanizi, paji ya 13 nyarutsa. Umwe muri twebwe n'umugwanizi, paji ya 13. Paji ya 13. Naam. Nyarutsa mwarimu. Nyarutsa.
Sawa kabisa, nagezeyo. Wagezeyo? Satani yahora afise ingabire yo kuririmba. Satani yarafise ingabire y'iki? Yo kuririmba. Ico gituma abantu bose bakora Satani uzosanga ko yakubita inanga n'iki? Umuziki mu rushengero. Kuririmba ingabire idasanzwe. Abantu barakunda umuziki. Abantu barashira hejuru abacuraranze n'abaririmbyi. Yego. Rusuferi ariwe Shetani yahagaze mu biro vy'umuziki. Vy'umuziki. Emenda ati karabaye umwanya uraheze ndeka. Wenda kugira uririmbe ntiwopfe kwaza mu musigiti. Kweli. Waislamu takbir. Allahu akbar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Abakirisi mwabyumvise? Nuko. Ababyumvise bagira uko. Abatumvise gusa nakimwe. Ikibazo mu minota 3 gusa itarenga. Sawa. Yesu ashimwe cyane. Hano icigwa kivuga ni kubera iki abayisilamu ari inshuti z'ibisigo. Nico cigwa kiri ngaha. Ariko kandi je ndatangara kuko baguma bakwepa icigwa aho kiri. Nibaze bavuge bati Muhamadi yaratubesheye. Siko gayemwe. Cange yaravuze ukuri. Mwogarikije arababagije. Mwemere mbega muri inshuti zabo. Murase kumanika amaboko. Muravuguruje Muhamadi wa Islamu. Uyu mwigisha yaje ngaha ngo twebwe ngo amajini ngo cyangwa ibisigo byama biri mu rusengero. Ndaherekane aho biba. Aruru wa Marijani. Aruru wa Marijani. Muno gice na gatandatu rupapuro 138. Twerekane kwanza. Namaze kwashika. Ukirondera hajya naho kuri gatandatu. Anam. Haravuga ngo amesimulia Abu Huraira. Mtume alisema Muhammad yaravuze mmoja wenu anapoamka kutoka usingizini. Muri mwebwe bayisa muvuye mwitiro. Basi mwebwe muvuye mwitiro rero. Atawaze atawaza. Apandishe maji puani mara 3. Aduza amazi. Mazuru Kwa sababu kubera iki? Shetani alilala ndani ya tundu za pua yake. Mama we. Gatandatu hajya abijana na 128. Satani ngo abayajyabye hehe? Mu matira y'abayisilamu. Igitanda cha Satani kiri hehe? Mazuru y'abayisilamu. Gatandatu na 128. Ego. Haravuga ngo havuga iki? Nawakumbusha siku atakapowakusanya wote Ibuza Waislamu enyi makundi ya majini. Yemwe majini imigi yose Hakika nyinyi mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu. Mwari tunaje mu bana b'Abaislamu bose budukobwa twiza n'udusore twiza na marafiki wao katika wanadamu watagombania waseme. Mubagira inshuti hanyuma kandi muze bagwanira. Mola wetu ngo mana yacu tunufaishana sisi na wao. Ngo twarenezeranyuzwe nabo. Na tumefikia muda wetu uliotuwekea. Hageze rero twebwe Abaislamu twareme ko muri inshuti zacu muremera ko inshuti rero harageze igihe cyacu guhanwa Basi Mungu atasema ngo anazocavuga moto ndio makazi yenu mpaka humo milele. Umuriro ndio kizobe kibanza cyanyu ibihe byose. Ibihe byose. Bayisilamu umurisi kibazo kandi mugikwepe. Ana avuze yuko amajini yose imigwi yose kizoja hehe mu muriro. Erekana aho amajini azoja mwijuru. Ayo majini meza urikuravuga, ayo majini usiguraga azoja hehe. Umukomera amashi ku kibazo bagije. Imbere yuko mamagara umwigi uwiza kwishura, reka ngorora ikibazo neza. Umwigisha yavuze yuko amajini meza ayo na Maislamu na bagenzi banyu. Rero abajije ikibazo kiva ngo mbega ayo majini muita meza yoyo mwebwe azoja he? Changa umuhamagare ashike hano ama acha tanginyisha reka niwe ndindiriwe ingumuhamagare. Takbir. None je manze mbazi iyo nduru mukomye nigiki. Igitangaza none habaye oya n'igitangaza kwiki amabenye kiti
benye kiti zamana dufasha induru ni nyinshi nibyo riko ndabaza iyo nduru mukomye ni musubeze mikro yari ngaha nari nicaye mwenye kiti nari guhaguruka meza azoja Imana ishimwe ko atabajije atamajini mabi azojahe kuko baca bumva ko nabo bazojana nayo nta gitangaza kirimo hama abantu muri ngamegera inyuma naratangore aba bana megera inyuma mwegere inyuma sabe uwita umukristo wese ari ngaha vrimatika nakavuye akagabaye kabiri unyigisha ufate n'umutima kubera utofashe neza uhava ucikana burya ndaje rero ndaje ndatanguye turi kumwe ndatanguye yabajije ikibazo aho yagiye muri Korani 6 ayijana 108 turi kumwe kweli yuko aya majini azoba ari migwi utugwitu gwi turi kumwe kweli iyo siku ya kiyama ndakeneye inyandiko rero aho amajini turi kumwe ajya amajini meza azoza hehe mwijuru akeneye inyandiko nanje sindamutebya kweli munyigisho twatanze twavuze duti amajini ni ibinyabugingo byaremwe nande n'Imana ikibazo yasigarana mutwereke inyandiko ahazoja hehe mwijuru ibyesu Yohana 7:11 7:11 igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ndiyo inyandiko igira iti abamarayika bose sabe abese batatu mwegera hano kwanza abasore ngiro ngaha abamarayika bose bari bahagaze hagaranga ngo bari bahagaze bakikije ino ntebe ngo bari bahagaze bakikije intebe shintebe hagati bakikije nawe ucuhagarara ngaho nyine muyikikize mugira umuzingi nimuyirabe hindukira murabe intebe mwese egera inyuma rero kugira ngo mukunu mujya muri sijidi abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe bakikije n'abakuru harimwo n'abakuru na vya binyabugingo na vya binyabugingo amajini n'ibinyabugingo ati na vya binyabugingo bose bahagaze imbere y'intebe bakikije n'abakuru na vya binyabugingo bose bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana bati amen amen umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icyubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'iby'Imana yacu ibihe bitazoshira amen amajina ari hehe hasi Imana mw'ijuru yabibonye gati oya nagende yasohora uri kaviri mwivire wahejeje ngiriko twayitanze kweli ibi nyabugingo genda uhatabure yego nuko genda uhatabure kabisa acaregera mwarimu aho yaje gusoma anuba marjani kweli yuko amashetani aza kutugerageza buri joro turyamye kabisa kweli mbega aza kutugerageza avuye hehe aya mashetani abavuye hehe ibyizigiro bihambaye paje 33 aha bavuye paje ya 33 inyandikira giriti satani yinjiye bukebuke mw'ishengero hagarara satani yinjiye bukebuke mw'ishengero amaze kuva mu rushengero aca dusanga iyo twibereye akatwinjira hehe mu mazu twigami avuye hehe mw'ishengero akaza kutugegeza twigamiye hanyuma tuvyutse rero tukaja tumukurayo twirukana umushenzi hagana kweke mwarimu kweli hagana kwereke kabisa yarukiriza mwarimu kweli mbega kwanza mbega ikirimba cya satani nyezina n'umusigiti cyangwa n'urushengero ko tumvise ajya kutugeza byo mu rushengero mbega nicyo kirimba kiwe cyangwa bimeze gute kubwa Bibiliya 2:12 byahishwe Yohana 2:12 byahishwe Yohana kandi wandikira mu marayika w'ishengero ry'Iperugamo uti wandikira umweka w'ishengero ryo mu Kamenge uti ufise inkota ikarisha aravuga ibi yuko ndazahuba
hariho hari umugwa wa Satani. Tumvise ngo hitwa ngwiki mu rusengero. Umugwa wa Satani uri hehe? Mu rusengero. Umva ari umusigiti. Eka. Iyo mama cyaba mu mugwa wiwe akadusanga bakwigambiye akakinjira hehe? Mu rusengero. Akatija mu mazuru. Kweli kabisa. Avuye mu rusengero. Yarutsa rero. Impwene humanye. Ndiyo. Impwene humanye. Iyivuye mu muntu. Iyo ni muri Matayo 2:4-3. Ngimweme humanye ivuye mu muntu. Icyahantu hatagira amazi. Icyahantu hatagira amazi. Hatagira iki? Amazi. Iyo mpamvu n'amademoni atatuva. Mo. Noma bimwemana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yachatubwira ati mushaka kwirukana Satani n'ibyana bya Satani muze muvuge imbere y'ihoro ati a'udhu billahi minash shaitani rajim. Twisanga muri Qur'ani 16:9 suratul Nahl. Not bisanga tugendera mwarimu ko tumvise ko urusengero aricyo kiba cya Satani ikaba n'intebe ya Satani. Mbega ujya musaba basizeho usigura iki? Eri kumbe kweli usigura iki? tubaze kwanze Ellen G. White ibyo yahanuye mwarimu. Ubuhanuzi bwa Ellen G. White ajyanye paja 33 wahajya hejuru. Inyandikira giriti ndiyo nicyo cyatumye Satani agabiriza kurwana intambara y'akamaramaka. Ndiyo n'ubutware bw'iyo bwa Satani n'ubutware bwiwe ndiyo kugira ngo ashinga ibendera ryiwe mu ishengero ry'abakristo. Kugira ashinga ibendera ryo ku masengero y'aba Kristo. Niyo mpamvu usanga hari amaki imisaraba n'ibendera ryande rya Satani. Niyo mpamvu tuyisanga ku masengero kumusigiti aramusabubona kubera igatamusaba ari mwarimu. Umusigiti si kirimba cya Satani ariko urusengero kiba cya Satani. Tuca tuharangwa n'umusaraba wande wa Satani ariryo bendera ryande rya Satani. Muraguwe abakristo muraguwe. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar.